baraca ahantu mu buzima bwabo ku gatwe kabo ari nk'imiryango canke abantu mu buzima bwabo busanzwe bwa misi yose ukisanga hariho gucika intege canke ukisanga hariho kugwanywa kudasanzwe ariko numvise Imana ishize ico kintu mu mutima wanje kugira ngo ndakwankuraje uyu munsi ndakubwira ngo ivyawe Imana iravyitwararitse. Yesu ashimwe cyane. Iravyitwararitse. Uravyumva hari n'igihe tutaba tuvyumva, hari n'igihe utabubibona. Umunsi umwe nigeze kwakira umuntu muri biro, hari igihe abantu baza hari ibintu badashaka kumva. Uwo mukobwa araheruka gukora ikibazo c'akazi, ariko kandi ico kibazo c'akazi abo wa mbere, ariko kandi ntibamushira kuri liste y'abantu bagitoye, kandi yari suko yabaye wa mbere. Araza kundaba kara akazi keza kamuha kugira carrière iri internationale akorera hanze. Araza kundaba arambwira ati nukwindi ashaka ati naje gusa unsengere, nta bintu byinshi shaka kuvuga, naje gusa unsengere ko numva ngira nsare. Ndamubwira nti none ampa rero histoire yiwe gituma gira sare. Ambwira ingene bamurenganije kandi ari sûr kandi yari yavyibajije byose ni iki. Ndamubaza amapreuve yemeza ko atari we bahotenye. Arambarira ati no naragiye byanse bambwiye unashima nuwo bafashe wewe yatonze ku kazi yatangwe no gukora. Acaranyereka no mu telefone ama message beshanjije n'uwo muntu ati sinzi gituma batakuhotenye ariko twabonye ko wabaye wa mbere kibi kibazo gikomeye. Rero nanje nca ntangura kumuremesha, ntangura nyene kumubwira nti ndakubwira ikintu kimwe utekane, hariho ivyo utametriza ariko kandi genda kubwire ngo Imana iravyitwararitse. Imana izokugirira neza. Ushobora kuba utaronsa kasinzi vyabaye. Aramwe ati pasteur nukuri sinaje ngaha ngo ndemeshe kuko ndazi ko ivyo wategezwa kubimbarira. Je naje ngaha gusa unsengere numve meze bien hama ntahe. Uravyumva? Kenshi hari igihe uhura n'abantu washaka kubabwira ijambo ry'Imana akumva biramushisha ntashaka no kuvyumva kuko we wamerewe nabi. Akeneye swat ko murirana, ntakeneye kumuremesha, kandi azi yuko abapastori bamwe baca bashaka kukubwira ibitangaza no kukubwira kwizera no kugira gute. Ndamaze kubona abantu benshi bahopusa kwizera, akanka ijambo ryo kwizera kuko yumva ko atari ryo akeneye, we akaba yicaguriye ivyo akeneye. Uravyumva? Sasa rero aranyankira rwose kwereko jewe ndamuremesha, ndamubwira ikintu na kimwe. Okay. Ndafata umwanya wo gushimira Imana. Nari suri ko peut-être mu mutima wiwe ari karashishwa kuko sinamusengeye ngo amererwe neza. Natangiye gushimira Imana ni Imana. Wowe ndagushimira ko ufise controle y'ibintu byose. Natenga nyene turasenga ndashimira Imana ubuzima bwiwe, ndashimira Imana ingene mwitwareka, ndashimira Imana ingene muzi, ndashimira Imana ingene yamuhaye agakiza atakintu izomwima muri Kristo Yesu. Ndashima ntawo buri vyashima. Bwana sifiwe sana. Mejeje gushima acarambwa ati narinda bizi ako ntaco naka karabaye. Acaransezera. Ansezeye aragenda. Le temps yo kumanuka ingazi agashika hepfo kuri biro, uravyumva? Mbona haheze umwanya ndi muri biro ngiye gufata amatelefone, uravyumva? Haheze umwanya mbona aragarutse, uravyumva? Anyaruka ashushe. Acambwe ndazimya telefone nako ndahamagara ndabwira umuntu nca ndaguhamagara. Namara nibikicane baza peut-être bagiye imfunguruzo z'imodoka canke hari ikintu yibagiye ngaha, ntangura kuraba ku ntebe ikintu yibagiye. Acambwe ati pasteur urasi ko bampamagaye. Nariko ndamanuka ingazi barampamagaye kandi kinyereka ko bampaye akazi, bampamagaye bambaza ngo passport yawe iracari valide. Uravyumva? Buno nyene acaragara ko ngo pasteur acarugara mu muryango w'ibiro byanjye ngo kadushobore gushima Imana. Aho reje sinasubiye kuvuga niwe wenyene yaciye avuga. Mana mbabarire. Yo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
yaco ubu bloka naho wewe utabitahura. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kubwira muri kino gitondo ngo Yesu azogira gute, azovyitwararika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Uravyabwiye ushobora kuba udafise minervare y'abana, uravyumva. Iyi ndwi yonyene narumvise amatemoignage y'ibitangaza vy'Imana. Hari gihe nibuka, hari gihe kenshi tuvugana na madamu, tubayeho ubuzima bwo kumva ibitangaza Imana ikorera abantu. Ari bitangaza muri sante y'abantu, ari bitangaza mu bijanye n'iterambere y'abantu, ari bitangaza mu bijanye n'imibereho y'abantu. Tubayeho mu buzima bwo kumva intahe, murambwira abantu ngo igikorwa dukora ni igikorwa kiryoshe kuko ni igikorwa cyo kwihweza ibikorwa vy'Imana, kuko hariho n'abantu uremesha canke ukabasengera ata cizere ufise, ariko Imana ikagutangaza, Imana ikabakorera neza. Ndagomba kukubwira no musi muri kino gitondo, ushobora kuba udafise minerval, ushobora kuba wabuze loyer, ushobora kuba ufise ikibazo ca sante ku mwana wawe, ushobora kuba ufise ikibazo c'akazi, ushobora kuba wahawe amakuru mabi y'akazi, ushobora kuba ufise ikintu kitagenze neza, ushobora kuba ufise ikintu cugaranye, ushobora kuba ufise promesse urindiriye, ushobora kuba ufise paiement urindiriye, ushobora kuba ufise contrat warenganijwemwo, ushobora kuba waratwaye ikibanza cawe, ushobora kuba mu buryo bumwe canke ubundi uri kuragwana n'ikintu kikurusha inkomezi, ushobora kuba ufise mariage muri Decembre ata kintu na kimwe kirashoboka. Reka nakubwira ikintu kimwe, azobikora, aravyitwararitse, aravyimvira ko, biramuraje ishinga, biri ku mutima wiwe. Uko ndavyikoreye niko na wene anyikoreye. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Paulo yandika mu gitabo c'Abifilipi, sinza kuhasoma, ni mu gice ca 4, uravyumva, uhera ku murongo wa 6 w'indwi w'umunani ukamanuka. Yaranditse avuga ku bijanye n'ivyo tugomba kwiyumvirako, avuga yuko bimwe mu byo tugomba kwiyumvirako, tugomba kwiyumvira ku bibereye, ku bishimwa, ku biridinye, ku vy'agaciro. Uravyumva, yerekana yuko umuntu w'Imana agomba kuba afise ivyo yiyumvirako. Iyo tuvuze ivyo twiyumvirako, canke iyo Bibiliya tubwira ngo tugomba kuraba ivyo twiyumvirako, Bibiliya ntitubwira gusa ivyo twiyumvira turi twenyene twicaye hahandi uriko wiyumvira nabi canke wiyumvira neza, ariko kandi iyo Bibiliya tubwira ivyo tugomba kwiyumvirako, Bibiliya iranatubwira n'ivyo tugomba kuganirako. Kuko conversation ifeza partie y'umuryango wa meditation. Iyo umuntu ariko araganira n'uyundi, ico bariko baraganirako bashobora kuba en même temps bariko barakimeditako. Nico gitumye muri maseri de prière mushobora gufata ijambo mwize dimanche, mwatangura kuriganirako mukumva ryabaye rinini cyane kurusha uko mwari bonye ubwa mbere, mukumva ryagutse, mukibaza kubera ko iri jambo umenga riri profond, rifise ama aspect menshi ku mpande n'impande, hari bisata byinshi birigize, sinari naryumvise uko. Umva mugenzi wawe warivuze ukumva yevurwa mu yindi angle. Ni kubera iki? Nuko iyo tuganira turamedita, iyo tuganira turarimbura, iyo tuganira turimba, tukaja kure, tukaprofondisa iciyumvira. Rero igihe Paulo avuga ngo tugomba kwiyumvira ibibereye, ibishimwa, ibikwiriye, uravyumva, ibiri digne d'approbation, ngivyo bigomba kuba l'objet de nos pensées. Paulo ariko arashaka kwerekana yuko abizera bagomba gukontrola, abizera bagomba guha agaciro ivyo biyumvirako, kuko ivyo niyumvirako birafise influence nini, birafise ico biza gukora kinini ya kubijanye n'ingene nza kumererwa. Nico gituma umuntu w'Imana ntapfa ivyahaye ivyimviro vyiwe, ntapfa kurekura ivyimviro vyiwe ngo abirekurire mu kintu kidahagaze mu Imana ivuga. Iyo twiyumvira kwijambo, iyo twiyumvira kwijambo twiyumvira kuri promesse, iyo twiyumvira ku masezerano twiyumvira ku Imana yatubwiye nico yatuvuzeko, nico yiteguriye kudukorera. Nico gituma nutakontrola canke nutacungera ivyo wiyumvirako, biroroha yuko umutima wawe uzogenda mu gahinda, ukicurikira, ukihebura, hama Satani agakoresha ivyo bintu kugira ngo agusambure. Genèse chapitre 21 verset 12 kugera kuri verset 13. Aha ni inkuru ijanye n'ubuzima bwa Yosefu.
aha dusomere Itanguriro 21 umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Imana ibarira Aburahamu iti reka kubabazwa n'ivy'uwo mwana n'incoreke yawe, ivyo Sara kubariye vyose nuvyemere, kuko kuri Isaka ariho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa, kandi n'uwo mwana nyene w'iyo ncoreke nzomuhindura ihanga, kuko nawe ari ubura bwawe. Kuko nawe ari ubura bwawe. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aburahamu akoroka kare, yabira impamba n'umukuza w'urusato wuzuye amazi, abitekerera Hagari, abishira ku rutugu rwiwe, amuha n'uwo mwana, aramwirukana, aragenda azimagirika mu bugaragwa bw'i Berisheba. Amazi yari muri wa mukuza arashira, arambika umwana munsi y'igisaka caho, aragenda yicara amutumbereye, amwitanguye nk'ahoraswa umwami, kuko yari yibwiye ati noye kuraba ipfa ry'umwana wanje. Nuko yicara amutumbereye, araturika ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, maze umumarayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye iki ga Hagari? Ntaco utinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aharyamye. Va hasi uvyure uwo muhungu, umuramire mu maboko, kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Imana ihumura amaso yiwe, abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wa mukuza amazi, aramiza uwo muhungu. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, agerera mu bugaragwa, aba umurashi. Exode chapitre 13 verset 19. Kuvayo 13 umurongo wa 19. Kandi Mose ajanisha amagufa ya Yosefu, kuko Yosefu yari yararahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera, namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane. Subiramo uwo murongo. Kandi Mose ajanisha amagufa ya Yosefu, kuko Yosefu yari yararahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera, namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane. Haleluya. Usomye iyi zaburi pambe Kuvayo igice ca 13 umurongo dusomye, hari ikintu gikomeye kitwigisha ingene abantu b'Imana bagomba kwiyumvira. Bona sifuwe sana. Yosefu yabayeho, niwe yakiriye Isirayeli, yakira se Yakobo, igihe bari baje bahunga ikiza, bahunga inzara iwabo, baza bahungira muri Egiputa. Aha n'ubwenge se wiwe avuga ati uzusabe Farao, kuko Yosefu yarazi igihugu cose ca Isirayeli. Aramuga ati uzusabe Farao aduhe ikibanza, canke aduhe aho dukorera, canke aho tuzoba mu gisagara c'Igosheni, kuko hari ubwatsi kandi bari abantu baragira. Bibiliya ivuga ko bahabaye kugeza naho haje uyundi atwara Egiputa, uwundi mufarawo atarazi Yosefu n'ibikorwa byiza yakoze. Ariko kandi Bibiliya itubwira ngo mu myaka ya Yosefu y'ukubaho yari afise ukwizera kudasanzwe kubijanye n'isezerano ry'Imana, kuko Imana yari yababwiye ngo nzobaha igihugu, nzobavana ngaha mu buja kwa Farao, nzobatwara kandi nzobaha igihugu ciza i Kanani. Aya majambo Yosefu yari yarayakiriye, yari yarabayeho no mu buzima bwo kwitega canke bwo kwibaza yuko Imana izobaha igihugu c'isezerano ikakibatwara. Ariko kandi hageze igihe mu gishingo c'uko amasezerano y'Imana ashika, Yosefu abona hageze kwapfa, atangura no kwatura umugisha ku bana, atangura guhezagira, atangura gusezera. Ndashobora kwiyumvira ubuzima bw'uyu mutama Yosefu yabayeho, yahesheje icubahiro Imana mu buryo budasanzwe. Ndashobora kwiyumvira ubuzima bwiwe n'ingene yiteze Imana, ariko akabona agiye gupfa mu byo Imana yavuze hariho bimwe bidashitse, batagiye mu gihugu c'isezerano. Ariko Yosefu yari yarizeye amasezerano y'Imana ku rugezo rwaho no mu gupfa kwiwe yarababwiye ngo nimundahire n'igihe nzopfa nkaba ntakiriho, ego
mutegerezwa kumpamba ariko ndabasavye ngo ikibanza mu mpambe mu kibanza kiri provisoire kuko ndafise ukwitega Imana ndafise ukwizera Imana yadusezeraniye igasezeranira ba data ba sokuruzi ikabasezeranira igihugu ndafise ukwizera yuko izoduha igihugu yadusezeraniye ariko naho mpfuye ntakibonye ndabinginze ngo igihe muzoja i Kanani ntimuze munsige naho ntazoba nkiriho basi niburi amagufa yanje muze muyatware mugende kuyahamba mu gihugu Imana yadusezeraniye. Iki ni kimenyetso c'ubuzima bw'umuntu yabayeho yiteze yiyumvira ku masezerano y'Imana atigeze akekeranya amasezerano y'Imana kugeza naho mu rugezo rw'urupfu ruza gutera ubuzima bwiwe rugatangura kurya amagufa yiwe rugaheza amagara yiwe. Yaravuze ngo naho jewe nohera ariko ico Imana yavuze ko izokora naho noba ntakiriho izogikora kuko yivuze ntizi kubesha ntizi kuva mu byo yavuze iri fidèle au-delà même na porte y'ubuzima bwacu. Twebwe naho tubora amasezerano y'Imana ntabora naho twebwe twokugwaho ariko ico yavuze coco nikizokugwako. Uyu murongo dusomye Mose agiye kuzikurura amagufa ya Yosefu. Ndiko ndabona abantu bagiye ari bazima ariko nkabona irindi sandugu kwanza babahamba mu mashuka ndiko ndabona iyo shuka itwaye amagufa yaheze umubiri warangiye atwaye amagufa y'umutama yapfuye kera yitwa Yosefu. Ndabona nibaza ko atanamotana neza ariko ndabona bariko barimura amagufa bayikoreye abana bakabazanya bati aya magufa n'ayande uyu muntu kumenga nta niki kirimo ibini biki bakavuga ngo aya n'amagufa ya sogokuruza yapfuye yizeye ko Imana izokora igitangaza none turamwimuye kuko yaravuze ngo naho ntahashitse ndi vivant au moins amagufa yanje ahashikara kaheze. Iki ni kimenyetso c'umuntu aba yaragize ukwizera kudasanzwe kuca Imana ivuga aba yarashuhiye amasezerano y'Imana aba yariharuye nk'uzoparticipa muri promesse n'uzobona amasezerano y'Imana aba yaramaze no kuvisualiza inzu yiwe Kanani aba yaramaze no kwinterioriza ubuzima bwiwe Kanani ariko akabona amagara aramwanse biraheze akavuga ngo naho numva ko impuhemu ziriko ziramvamo ariko basi naho ntahashitse ndi muzima reka amasigazwa yanje azashike muri kijya kibanza. Ivyo bavyita kwizera Imana idahinduka kwizera Imana itivuguruza mu ijambo ryayo. Haleluya amen haleluya amen. Yesu ashimwe cyane asangwa hari ivyo yaravuze kavuga ingene zo kwitwararika ikavuga ingene tugirira neza ikavuga ingene igomba kukugirira neza mu buzima bwawe ikavuga ingene zo kwitwararika uruvyaro rwawe ikavuga ingene zo kwitwararika wewe ubwawe ikavuga ingene zo kugirira neza. Reka guharura iminsi bimaze kandi reka kuraba kuri tableau Satan ariko araza gushira imbere yawe ariko ndagomba ngo uyu munsi wizere yuko ico Imana yakuvuze ko ico Imana ivuga kubera bayo izogikora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Turashobora no kugira igikorane ca louange na adoration y'ivyo Imana izodukorera apana ivyo yakoze ariko ivyo turi sure yuko izodukorera kuko itazoreka kutwitwararika. Singomba kwikorera ubuzima bwanje nkuko umenga n'ubwanje singomba no guhera muri inquiétude nimba hari ikintu kikazana uruhagarara mu mutima wanje nubwira umutima wawe uti mutima wanje tekana va muri ugo ruhagarara kuko iyo mu ruhagarara aba ari ukumenga dushaka gusobanura yuko twitwararitse ubuzima bwacu kurusha uko Imana twitwararitse ariko asanga twaramenyane nayo nta ruhagarara kuko ivyanje azobikora neza ivyanje azovyitwararika ivyanje azobiheza neza ivyanje azobigira neza ivyawe azobikora bien azobikora nawe utangare azobikora a satisfaction azobikora kugera nawe uzovuga nka Sara ngo Sara aratwenga ngo aravuga ngo uhoraho nanje arantwengeje. Sara uhoraho yamutwengeje atagifise n'amenyo yamutwengeje ari bishinyari. Ndakubwira ngo naho woba bishinyari uhoraho azogutangaza azokugirira neza uhoraho azokora ivyawe neza. Haleluya Bwana sifiwe sana. Kincho cizere ndamufise ko muri kino gitondo kincho cizere ndamufise ko kubikwerekeye muri kino gitondo ikincho cizere ndamufise ko mu rugendo rwanje rw'agakiza uhoraho ivyaca azobikora neza. Bwana sifiwe sana. Haleluya
usomye psalm 8 ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5, zaburi 8 havuga gute wa 4 n'uwa 5? umuntu ni iki aho umwibuka cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera? hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Haleluya, haleluya. Mumfashe gusubira mu iyi verse Fiston, uvuge hama natwe tugukurikire twese. Haleluya. umuntu ni iki aho umwibuka cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera? Cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera. hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, ukamunganisha n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana yarakwambitse ubwiza nk'igitsibo. Imana yaraguteye iteka. Imana yarakugize umuntu adasanzwe. Imana yarakugize mu buryo habuze gato cyane, kugira ngo ikunganishe, kugira ngo ikugire, uravyumva, hafi nkuko yagize. Uyu mwanditsi yararavye araraba umwana w'umuntu, ivyo Imana yamuhaye, ubwenge Imana yamuhaye, ubuhinga Imana yamuhaye, ubwiza Imana yamuhaye. Aravuga ngo mbega umuntu ndi iki? Uravyumva, mu gihe ushobora kuba uri kurikengera, uri kurisuzugura, ariko uyu muntu yuzuye mpwemo, araraba arihweza umwana w'umuntu, asanga umwana w'umuntu Imana yamuteye iteka ridasanzwe. Haleluya, amen. Yakwambitse ubwiza nk'igitsibo. Ndagomba ngo uyu munsi muri kino gitondo usobanukirwe yuko ntaco Imana itakoze, ntaco Imana itodeploya, yaba ubwiza, yaba ubushobozi, ndeke no kuvuga inyishu, kuko ivyo byo bicika bitoya. Ndagomba kubwira muri kino gitondo, aho uri hano muri kino kibanza, ndagomba kubwira muri kino gitondo ngo uhoraho azokugirira neza, uhoraho azobikora neza, uhoraho azogira gute, azogutangaza. Ushobora kuba utanavyizera, ushobora kuba utanakivyiteze, ariko kandi ndagomba kugongora uwo mutima wawe wafyondekanywe n'ibibazo, ndakwibutsa ngo uhoraho gusa wowe umureke wisigireho, ntazoreka kukugirira neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyaguhaye abana ntizonanirwa kuguha amahera y'amakaye y'abana. Iyaguhaye abana ntizonanirwa kuguha amahera ya minerval. Hari igihe tugomba kugarukiriza ubushobozi bw'Imana mu byo tumetriza n'ibyo dukontrol. Ariko kimwe mu bintu nabonye mu buzima, hari igihe hariho ibintu tuba dukontrola, ariko hari igihe bene ivyo twishimikije, Imana izi kamera nk'iyemera ko bihenugwa, ukabona umenga nta soutien ufise, ukabona umenga nta kigushigikiye kihari, ariko Imana ikemera ko bishika mu buzima kugira ngo igukorere akantu gashasha, kandi ikurebemo ukwizera gushasha, kugira ngo ikubwire yuko ntiyikora ku kazi kawe canke kuri salaire yawe gusa, kugira ngo ikugirire neza, ariko hariho n'ivyo izokugirira neza birengeye ico ushobora guhembwa, kugira ngo umenye yuko ububiko bwawe butangana na salaire, ariko kandi ububiko bwawe bungana nk'uko kugira neza kw'Imana n'umugambi w'Imana bingana ku buzima bw'iwawe. Yesu ashimwe cyane. Hariho n'ivyo usengera ngo Mana ngo bitabaye ndapfuye, Imana ntinabikore kandi ntupfe, kugira ngo ikwigishe yuko inyishu wari witeze muri bijya wari bibaza ko ari izotuma ubaho. Hariho n'abantu basenga ngo Mana ngo ndagusabye ngo ndasenze, Mana ngo mfashe iki kintu ngo simaramara, ngo ntumaramaze mu bantu Mana. Mana ntiwemere ko maramara, ariko kwera urantwenze. Imana Dieu wo hejuru, wibaza yuko vraiment mu motivation afise ari icubahiro cawe wewe? Kumana ngo noba maramaye, ngo ndi umukozi wawe, noba maramaye no kuri ndi umukozi wawe, Mana ni wowe maramaye. Sawa yoyo mbiyo mwicaye ati ntimaramara mu kuntu imeze muri kamere kayo, kumaramara ntibibaho, kuko yo ni reference. Iyo uvuze ngo umuntu yo maramara, amaramara par rapport ya standard zisanzwe zihari, amaramara par rapport y'ivyo code ya societe n'ivyo abantu bemera mu mico yabo bita ko ari byo biteye isoni canke bihabwa icubahiro. Ariko Imana niyo yokora ikintu cyaco cyose yokora, iyo niyo reference y'ibiri fiable canke ivy'ukuri.
rero naho igafe yoshika yo ntishobora kumaramara kuko ico yo yihagazemwo nico gicika reference y'ibiri juste y'ibiri correct y'ibiri bon. Rero ubugombe bw'Imana ico bwemeye mu buzima bwawe naho muri societe byoba bisa n'ibimaramaza, Imana yoyo ntibiharura nk'ibimaramaza kuko societe ishobora kuvyita izina, ariko izina ry'ukuri ninge n'Imana ivyita kuko niyo repère, niyo point de départ, niyo référence. Reka rero kugira amasengesho ari emotionnel yo kwimanipira ngo Mana ngo maramaye ngo ndi umukozi wawe ngo niwe maramaye. Reka ndakubwirira umukozi wawe hari gihe yemera kumaramara kuko rimwe ifise inyungu muri uko kumaramara kwawe. Vuga uti amen. Psaume 78 verset 70 kugeza kuri verset 72. Haleluya. Kandi itoranya Dawidi umusavyi wayo imukura mu mpongore z'intama, imukura mu gushorera intama zonsa, kugira ngo aragire abayakobo abantu bayo, Abisirayeli ishamvu yayo. Nuko abaragirisha umutima utunganye, abashoreza ubuhinga bw'amaboko yiwe. Haleluya. Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Iyi passage iratwereka ikintu gikomeye ngene Imana by'ukuri yitwararika ibintu byacu. Bibiliya ivuga ngo igihe Dawidi yari mu ntama aragiye intama, by'ukuri naho tashe ya mbere ya Dawidi yo kuragira intama wamenga ni tashe isuzuguritse, by'ukuri Imana yari kirategura umwami azotwara Yakobo, umwami azotwara Israel. Ariko biratangaza ingene parallèlement Israel yabayeho ama experience mabi cyane, ibaho ibihe bibi cyane, babaho ari hanga ridafise gloire, bidafise ubwiza, ridafise uburyohe. Ariko mu gihe bari ko babaho nabi, Bibiliya itwereka ngo parallèlement muri ubwo buzima Yakobo canke Israel bari ko barabamwo, Imana yoyo ngo itegura Dawidi, itangura kumutegura ari nyuma y'intama, itangura kumutegura kumuprepara kugira ngo azagire gute, kugira ngo azabe umwami special, umwami adasanzwe. Nagerageje kwimviriza buri nsanga mu gihe twe tutavyibaza, no muri iki gihe wori kuribaza ko wowe ufise ingorane, umuntu wari we wese ufise icyo uri kuracamwo. Hari igihe wowe uyu munsi wanaliza situation uri kuracamwo niyo ubona niyo iri imbere yawe, ariko ngenda kubwire ngo naho ivyo biri imbere yawe ari vyo uri kurabona, hari igihe mu buzima bwawe haba hari ibindi Imana ikira gutegurira mu mwanya ivyo biriko biragushikako, ariko n'Imana ikabiri kirateka iri kirakora ibindi bintu biracari mwibanga ntibizwi. Ariko Imana yitwararika Yakobo, Imana yitwararika Israel, Imana yitwararika umuntu wayo. Imana irakwitwararitse muri kino gitondo, Imana yitwararitse ivyawe, Imana yitwararitse uruvyaro rwawe, Imana yitwararitse ivyawe, Imana yitwararitse inzu yawe, Imana yitwararitse wewe musore uri hano hantu mu mashuri yawe, wowe uri kurabona amafaranga udafise yo mu kwezi kuza, ariko mu mwanya uri kurabona ivyo ubuze, Imana yoyo izirikira nategura aho uzokora, ibirikira nategura opportunité zizoza igihe uzoheza amashuri. Igihe wowe uhagaritse umutima wibaza ko umwaka utawuheza, yoyo ni kubona uheza umwaka, ibona uheza université, ikabona na opportunity izoshira ku mbere yawe. Bamwe muri 2025 yarateguye opportunité y'akazi akuzokoramo, akuzojamwo, wowe uzobibona nk'ibintu bishitse ubibonye, ariko yo izokubwira ngo kuva kera ibintu ariko ndabigutegurira. Bwana sifuye sana. Israeli igihe yari kirarira, Bibiliya ivuga ngo Imana ibategurira Dawidi, imbavana mu ruhongore, iramutegura ngo imuvana inyuma y'intama, imuvana inyuma y'iki, igenda imukuza, hama ku iherezo ngo Imana imukura inyuma y'izo ntama, ngo imuha kuragira
non pas intama ariko imuha kuragira Yakobo. Kandi ngo si ivyo gusa, ngo nuko Dawidi ngo abarongora n'umutima ugororotse, Dawidi abarongora ngo n'ibiganza vyuzuye ubwenge. Israeli ba muri gloire, Israeli igira ibihe vyiza bidasanzwe kuko Imana yabahaye umuntu adasanzwe. Ariko igihe bariko bararira ni naco gihe Imana ariko irabategurira umuntu special azogarukana gloire hejuru y'igihugu. Reka ndakubwira ikintu kimwe, hari ivyo Imana iriko irategura wowe utazi, hari ivyo Imana iriko irakora mwibanga wowe utametrize udakontrola. Suko uriko uraca mu gihe kibi bisobanura ko ata plan y'Imana. Ntitwanariza plan y'Imana a partir y'ama circonstances y'ubuzima bwacu, ntitwigira umugambi w'Imana ku ma situation turiko turacamo, ntituraba kubiboneka kugira ngo tumenye ico Imana iriko irategurira ubuzima bwacu, ariko turaba ico yavuze, tukaraba iciri n'ingene dukunda, kikaduha kwemera yuko ivyo turiko turabona naho bidasa neza, tukavuga ngo ibi biriko biranshikako certainement si umugambi w'Imana, kubera iyo namenye nigomba kungirira nabi. Probablement hari ico ntabona iriko irategura mu ibanga, iriko irakora. Ico nico ngomba kwiyumvira ko, iki nico ngomba kumeditako, kuko ndazi yuko mu mwanya uravyumva iyi mvura yanje y'ubuzima bwanje iraza guhita, hama Imana ingirire neza cane. Haleluya. Kuko uhora hakunda Yakobo, yakuye umurongozi mu ntama amugira umurongozi wa Yakobo. Reka ndababwire abantu b'Imana, Imana ni Imana ya projet, Imana ni Imana ikorera mu mugambi munini. Ndakwipfuriza ngo menye umugambi w'Imana ku buzima bwawe, reka tumenye umugambi w'Imana ku buzima bwacu, reka tutahure kandi twakire umugambi w'Imana ku buzima bwacu, reka twinteriorize, reka tumedite ku mugambi w'Imana mu buzima bwacu. Iki nico kiza n'ubudasa mu mibereho yacu n'imibereho y'abadafise Imana. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Inkuru twatanguye dusoma itwereka ingene Imana yabwiye Abrahamu ngo irukana Agari n'umwana wiwe, birukane kuko Sara yarabonye umuhungu wa Abrahamu w'imfura w'imfura Ismael yari karatwenga. Hari habaye umunsi mukuru, bari bakoze umunsi mukuru nk'abo uyu munsi basengeye abana. Abrahamu yari yamaze gukeba umuhungu wiwe ku munsi w'umunani, ariko bobo bakora umunsi mukuru igihe umwana ahejeje konswa, nyuma y'amezi 6 canke nyuma y'umwaka umwana ahejeje konka. Igihe umwana bamucutsa bakamukura kwibere haba umunsi mukuru. Abrahamu ategura umunsi mukuru, ariko murabona uwo munsi mukuru wa Abrahamu uravyumva yicaye muri tribune n'umukecuru we Sara, uravyumva n'akabebe kabo bagateruye, hama ngo Ismail araba iyo picture y'uwo mukecuru n'uwo mwana we. Bibiri bivuga ngo Ismail aratwenga, atwenze Sara ngo arababara. Sara abwira Abrahamu ati sishaka, irukana. Umwana w'isezerano ntashobora kubana n'umwana uravyumva w'umubiri. Kicigwa tuzociga ko muri 40 jours. Hari abantu benshi bibaza ngo Imana iri méchant, ariko hari ibintu byinshi muri Bibiliya muri Ancien Testament bifise signification muri Nouveau Testament. Imana iravuga ngo iza kuraba Abrahamu. Abrahamu yarafise umuhungu hafi afise imyaka 17. Imana irazira amubwira ati Abrahamu, ivyo Sara avuze irukana iyo ncoreke n'umwana. Abrahamu murumva ko cari ikintu gikomeye kuko yari umwana wiwe wa mbere. Imana imubwiye kumwirukana. Uravyumva? Muravyumva nk'umuvyeyi, umutima wa Abrahamu ukuntu ushobora kuba uvyimvye, umutima wiwe ukuntu ushobora kuba umerewe kubona yirukana uwo mwana. Ariko Imana irazira confirm ati nande ndakonfirmye irukana. Ntibashobora kuguma hamwe aba bana. Iyi situation ishobora kuguma hamwe. Bibiri tubwira ngo Abrahamu akiriko aravyimvira ko Imana irazira amubwira, ni nkuko yambwiye ati Abrahamu, n'uyu nawe nahari umwana wo mwigafe ryawe, nahari umwana wavyaye ukucanka ukundi, ariko kuko nawe ari uwawe, kuko ari uwawe, Imana ititwararitse ingene yamuvyaye. Kuko Abrahamu yari kuvuga ati kumbure veme Imana irampanye navyaye umwana atavuye mu bugombe bw'Imana. Ariko Imana idukundigira neza, irazira mbwa ati Abrahamu nawe kukaru wawe nzomugira munini, nzomugira ihanga rikomeye, nzomuhezagira, nzomwagura, azobuhambaye, azobukomeye. Abrahamu ego urakunda Ismael, birakubabaje kugomba kumwirukana, ariko ngira ngo ndakubwire naje w'Imana ndakubwiye ngo mwirukane. Sindi igikoko ntundusha gukunda, nawe namaze kumuha amasezerano, nawe azoba big,
nawe azoba munini, nawe azoba uhambaye. Mu yandi majambo, n'umwana w'igafe yawe ndamwitwararitse, nawe nzomugirira neza. Sinzoguhora icaha cawe ngo ndakiguhore kuri we, ntazokurikiranwa n'ibibi wewe wakoze, ariko nawe nzomugirira neza, kuko ndi Imana yitwararika umwana w'umuntu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko Abrahamu amutekerera impamba nk'umuvyeyi akunda, ariko Bibiliya ivuga ngo ibyo Abrahamu yatekeye byari bikeya cyane, ngo bageze mu bugaragwa agasitoke karahera. Ndabona ingene bakajera, hariho ka gasitoke mujera, ukabona Zakariya arinjiye yasohoye ibiharage, ya stoke unyegeza. Hariho abantu bafite amasitoke anyegejwe hafi y'aho amakoti y'ababiko, kugira ngo ucunge umukozi. Hafi n'amakara warayatwayeyo kugira ngo amakara aheze ukwezi. Hamugaje ngo ngutwaye ngaha ngivyo bihara, ngo mucene ngo ni kilo ni nusu, pima ni kilo, uravyumva, gabanya ivyo, uravyumva, aho ugiye kubidandaza. Hariho udustoke muba mufise, ukumva kangana n'ukwezi, ukumva iyo uvuye kukagura mu mutima uri fier kubera agastoke kawe k'ukwezi karahari, ukumva nyene uhagijwe n'agastoke. Muratubona abadufise mvuge ngo amina. Uravyumva, hariho rero bene utwo dustoke. Abrahamu yaratekeye agastoke, ndabona bari mu bugaragwa, ndabona Agar aho umwana umukata akamuha igipande akawujya. Ibona umuhungu wa 17 ans abafise amapeti, n'abavyeyi mufise abantu b'abadolescent, hari n'igihe amapeti agwira, ukabona raso n'igikwiye, ukabona abana baraheza bagashaka no kugikiyiko, nawe ugataka ngo none ngo mibaza ngo yuko ngo uravyumva, reka gushwana, bafise 17 ans. Uravyumva, niyo myaka, ni imyaka ya apeti. Ntutangure kubabwira ubukene ngo nango mibaza ngo jewe ngo nirirwa ngo nja oya. Come on, muntu w'Imana, ndakwingize mu izina rya Yesu Kristo, ntutukane na la nature. Uravyumva, ni nkuko tutotukana n'imvura itari kiragwa, ntugatukane na nature. Raso yawe izohinduka niba kwiza 17 ans. Hari gihe bashikana 17 ans umushahara wawe utaduze, ariko naho umushahara wawe utaduga imyaka yabo iraduga. Amina. Rero ndabona uyu mumere amanyurira akakana umukate, amuha umwana inzara agashaka kujya byisha, ko bati sishobora kuguha byinshi mwana, none ko batwirukanye, none ko turi mu bugaragwa, none akagahinga wowe twe tuza kuba bande, sishobora kuguha. Arajera. Hari abantu bajera bakiteranya n'abantu bose muri gestion ya stock, ariko hari gihe ushaka kushwaye n'abantu bose, n'abandi birukane, n'abandi ugire gute, hari gihe stock ihera. Haleluya. Hari gihe stock yawe iyo washoboye kuronka ihera. Ariko muri kino gitondo ndashimira Imana yuko naho stock yanje yohera, ndashimira Imana yuko stock ya papa ari niniya cyane, kandi sishaka ko ubuzima bwanje ndabwubakira ku bubiko bwanje, ariko ndagomba kumedita ku bubiko bw'Imana, kugira ngo n'igihe ubwanje buheze ntibinanire kuduza amaboko no gushima, kuko mind yanje itari set up kuri niveau y'agastoke kanje, ariko ivyimviro vyanje nabishize kuri stock ya papa. Projet njamwo ntigomba kungana n'ingene umufuko wanje ungana, ariko projet njamwo ingana n'ico papa yavuze, hamikangana n'ingene ububiko bwa papa bungana. Ivyo bizotuma ubuzima bwawe bubaho buremeshejwe kandi umeze neza. Uzogwara ingwara nkeya, uzomeneka umutwe gakeya, kuko wize kwiyubakira mu bubiko bw'ico Imana iri, no mu rukundi gukunda kurusha mu bubiko bwawe. Shengero ry'Imana, ntidushobora kungana n'ingene stoke zacu zingana, ntidushobora kungana n'ingene amakonte yacu angana. Uko kuba ari ukutizera, kuba ari ukugabanya Imana. Ego ni vyiza kugira ivyo ushitseko ukabipangirako, ariko kandi nivyanahera ntusare ngenda kuvuga ngo uhoraho azobikora. Nimbura umukozi ukaba utari kinebwe, aho uzogarukira si uzobupfiriye, ariko aho uzogarukira niho hazokubera ikibanza cawe cambere cyo ku experimenta kugira neza kw'Imana. Agari harageze igihe stock irahera. Murazi ikintu yakoze stock y'iheze. Bibiliya ivuga ngo yaciye areka umwana wiwe agenda wenyene, ngo we bagenda kwinyegeza munsi y'igiti kugira ngo ntabone ingene umwana wiwe aza gupfa. Umumere yitegura kubona umwana ahwera aja kumuhamba, ariko aravuga ati ariko kameme papa kwapfa mbona, papa kwavuza induru yiwe yanyuma mbona, kuko kumbure bari bamaze amasaha menshi bako baragenda, inzara ibishe babuze n'amazi. Imana yari yabwiye Abrahamu ngo nzomugira munini, ariko Agari ibyo bintu ntavyo yarazi. Iryo sezerano Imana yahaye Abrahamu we ntacyo yarazi. Ariko hari hakeneye ko na Agari nk'umuvyeyi nawe Imana imukorera igitangaza. Imana ngo ici murungikira mu marayika, iramuvyura Agari aho yasinzira ati Agari
ivyo ntibikurimo. Numvise kurira kwawe, umwana wawe nzomugirira neza, umwana wawe nzomugira uwahatari. Vyuka, raba amazi ndayamuhaye. Ngo Agar avyutse abona mu bugaragwa, ahantu baraye mu bugaragwa, abona Imana yahashize iriba ry'amazi, abona amazi ariko aradudubiza. Imana ikrea opportunité, Imana izana amazi ahatatarari, Imana izana uruzi mu bugaragwa, Imana ivyara ikintu gishasha kitari exista, kitari kibaho. Aho Imana yashize ubugaragwa etandu yabwo, Imana ihazana iriba. Amariba abantu barayimba, iryo nta n'ingufu bari bafise yo kwimba, ariko umwitwarariko w'Imana uhora utuma Imana ishiraho ibintu bitari bisanzwe binahari, ikabikaya kubera abantu bayo, kubera itwitwararika yorema ibintu bitari bihari, yoshiraho ibintu bitari bihari. Iravyura amazi, ivyura Agari, umwana aranywa, ariko ntibanywa gusa ngo batekera n'amazi, abatwara akabashikana ahantu hari habitable, ahantu hameze neza. Ariko iki kintu kiranyigisha ikintu gikomeye. Peu importe ubugaragwa wicayemo muri kino gitondo, ngenda kubwire ngo uhoraho arashobora gukreya. Kubwawe wewe wenyene uhoraho arashobora gukreya ikintu kitari kihari. Kubwawe wenyene uhoraho arashobora gushiraho ikintu kitari exista. Kubwawe wewe wenyene Imana irashobora no gutanguza entreprise. Yari ifise n'umugambi wo kuja kwevoriwa muri Kenya Nairobi, ariko Imana ikayizana ikagira headquarter Bujumbura kugira ngo wewe izi guha akazi. Uhoraho yo deplace ama montagne, uhoraho yo deplace inzuzi, uhoraho yo hamagara ibintu, uhoraho yo dispose ibintu autrement, atakina ari kararondera utanabisengeye, ariko urindire ko ivyawe bipfa, amazi yawe yaheze, stock yawe yaheze. Ariko kandi ukungana n'umugisha wawe ntungana n'ivyo wabitse, umugisha wawe ungana n'umugambi w'Imana ufitiye ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Dimanche twavuye ngaho mu gikorane, umuntu arantelefona ari kumwe n'aba Apollinaire, aranshingira intahe. Mu ndwi yahera n'umuntu bari barenganije haheza imyaka myinshi, hari ibintu bablotse amafaranga yiwe bayatwaye yagize gute. Arabimbarera mu mutwara agira gende, ndamwishura duhagaze ngaha nk'ibintu bisanzwe, nabwo nti uhora hazobikora. Narabonye ko no mu maso wiwe wamenga ndamwikuye, ariko sinari ndamwikuye, nari ndamubwiye ngo uhora hazobikora. Yicaye ngaha dimanche turiko turarongora igikorane, uravyumva ntashe mbona yampamagaye, sinamwitaba. Mu nyuma aranyandikira message, mu turavugana avuga ati pastor nari nicaye muri eglise, ati sinayibonye ariko vendredi uravyumva ministre yarasinye yuko amafaranga yanje ndayasubizwa, yuko ibintu byanje byose ndabisubizwa. Ati nari nicaye muri culte, navuye kwatsa telefone nzabonye message irinjiye, nikete ryasohotse vendredi ntajyo narinzi. Ati nyuma y'isomene mbariye kijya kintu ura Imana no musi irabikoze, atani indwi irahera yabikoze vendredi ibikora muri yondo. Bantu b'Imana ko ndashaka kubabwira ikintu kimwe, ntimukakomeretswe n'ubuzima kugeza naho muva mu kwizera. Bibiliya ivuga ngo atakwizera ntidushobora guhimbara Imana. Nta kintu na kimwe wombwira urimo, nta situation nimwe wombwira irengeye igipimo itazoshoboka, idashoboka. Ariko ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo, nuko umwanya wanje wagena ari kubasomera Psalm 104. Mugende musome muhiri wanyu Psalm 104. Murabe ingene Imana uravyumva ya deploy ibintu byose. Murabe ingene Imana yubaka inyoni, aha ibiti special aho bizoja kubaka ivyari vyazo. Urabinge n'Imana yitwararitse la nature, igikoko, ikintu cyose, systeme, igikoko cyose kiri mu ishamba, Imana yaracitwararitse. Hariho ni ubwoko bw'ibiti Imana yashizeho, iyo bitari kubwo bwoko ivyo bikoko nivyo bubamwo. Nukuvuga ngo n'Imana yubatse nature en fonction y'ibindi bintu ya créé, kugira ngo ikorere environnement ibikoko bishobora kubamwo. Iyo Mana nyene yakoreye ibikoko environnement bishobora kubamwo. Ndaje kubwira muri kino gitondo ngo niyo Mana nyene yashizeho environnement iri propice, iri favorable kuri wowe ku buzima bwawe. Mwavukiye muri Afrika, Imana ibaha n'umubiri ushobora kuresista izuba. Ivyo byose Imana yabikoze muri detail. Nimba Imana itirengagije ntiyemere na distance y'izuba ko riduturira, Imana ikagira amakalkule, igaharura ibintu bijanye na klima, igaharura n'ibintu byose bigize ikirere kugira ngo woshobore gufonctiona neza. Ndakubwiye ngo nibijaye n'imibereho yawe izobikora neza. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo ndarangije ndakubwira ngo dukorera Imana ya detail, dukorera Imana y'amadetail,
dukorera Imana ipanga ibintu byose hakiri kare, dukorera Imana yame dusurprena, ego tukaririmba ariko bikaba bishasha mu buzima bwacu, ariko mu mugambi w'Imana byari bya kera cyane. Aranyitwararitse, aranyiyumvira ko nshobora kuba ntariko ndamukorako, nshobora kuba ntariko ndabibona, nshobora kuba nto bidemontra, nshobora kuba nto bikwereka buno nyene, ariko naho ntashobora kubikwemeza. Ndi sûr yuko detail y'ubuzima bwanje bwose arayirimwo kurusha uko je ndayirimo. Yesu ashimwe cyane. Haguruka dusenga Imana. Haleluya. Hagurutse uwo muntu muri kumuti ivyawe arabirimo byose. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mumagurukiza umumbwire vy'ukuti ivyawe arabirimo byose. Erega iyo ni inkuru nziza, iyo ni annonce, iyo ni message. Haleluya. Iruta message zose zihari. Yesu ashimwe cyane. Ivyawe arabirimo byose. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nico gituma nitumene ku mutwe, nitwisanzaza, nitwiyanduza ivyacu arabirimo byose. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ubushomeri burakwishe ariko nturapfa. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Amina. Haleluya. Wejeje gutakaza akazi ugira usare, ntusare, arabirimo naho hantu agiye kukwiyereka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Araruta ijya kontra wahora ufise. Yesu ashimwe cyane. Ashobora no kuguhinda inshashi ruti jyana. Amina. Nico gituma Paulo yavuze ngo tubayeho mu buzima bwo kugira ico twiteze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ndagomba kubipfuriza ngo ejo lendi muzoye mwiteze ikintu gishasha. Kwa kabiri muzoye mwiteze ikintu gishasha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kwa gatatu muzoye mwiteze ikintu gishasha. Uku kwezi kwa 10 mwiteye ikintu gishasha. Mubeho mu buzima bwo kugira ico mwiteze. Kuko Imana yacu ni Imana itunezereza. Ni Imana ivyitwararitse kurusha uko wowe vyitwararitse. Wowe uravyitwararika bikakunanira, ariko yo ibigiyemo ntibinanira. Haleluya. Amen. Numwigisha wacu atwigishiriza mu bihe bishasha. Amen. Azobikora kandi azobikora neza mu buzima bwacu. Ndakubwiye ngo vyose agize gute azobikora. Niwagukiza ingwara, niwagirira neza uruvyaro rwawe, niwakugirira neza, niwagira neza umuryango wawe, juste umugirire confiance, azovyitwararika. Haleluya. Washobora kuduza ibiganza vyawe. Haleluya. Ndagomba kumwereka muri kino gitondo situation yawe. Haleluya. Iyo ariyo yose wowe urayizi umugwi uti Imana ndakweretse situation yanje. Haleluya. Amen. Ndaremye muri kino gitondo kumenya ko urayizi. Haleluya. Ntiri kure yawe ntuyiyobewe. Haleluya. Singomba gustressa, sishaka kudeprima, sishaka kugwara. Singomba kuja mu ruhagarara. Hariho échéance zahindutse, hariho amahotari yabaye, hariho ibitabaye ku mwanya wavyibaza, hariho ivyacerewe. Ariko ndaje kugira ngo tekana muntu w'Imana no mu vyacerewe. Haleluya. Wewe ntacererwa, isaha yiwe niyo reference y'amasaha. Yavyacerewe ku isaha y'abantu, ariko isaha yiwe yo kubikora ntibimunaniye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari indirimbo numva shaka mu ndindira imbere yuko dusenga. Haleluya. Hari indirimbo ivuga ngo ndatangara nshitse imbere y'umunyanazareti, ngo nibaza ntangaye gose icamunkundishije. Iyo ndirimbo nta kindi ivuga ngo nigitangaza, nigitangaza. Niyo ndirimbo yanje. Ndakwipfurije ngo muri impera y'uyu mwaka iyi ndirimbo y'igitangaza bari yo ndirimbo yawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nigitangaza, nigitangaza. Inge ntitwiririmba tudafise igitabo ko ndisuri ko atayuzi, kuko turaririmba sinzi bi amakupre yayo kunangana ndashaka igitabo. Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Igitabo c'ikirundi please, igitabo c'ikirundi. Ugifisa akindungikire kuri WhatsApp yanje. Ndazi ko abantu bagifise muri WhatsApp zabo. Kiravuga ngo ndatangara, nimero yayo ni izinga. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Uyu ni gitangaza. Ni nimero kombe gabana? 100. Oya. Fabrice, wewe wakijijwe jo wundi. Abakijijwe muri 900. 1900. Bari he? Apurire nawe no.
niwo usubira inyuma hasohoka kombi ndatangara wiririmbe nki 155 haleluya rindira bwana sifiwe sana amen kine gitondo cawe cyo kwakira kugira neza kw'Imana haleluya 155 nizere ko nza kuhabona neza okay yes amashi yanyu rero urumva kari ka country music haleluya Atarashisi y'umunyanazareti nibaza ntangaye cane icamunkundishije nigitangaza iyo ndirimbo yanje nigitangaza